Allô? Oui. Oui, maman, sawa? Ese? Ndagomba kukubaza mbe basha woba uri muri biro? Okay. Okay. Nuze muri biro yanje tuvugane. Muri biro. J'arrive. Okay. Merci. Karibu. Karibu katika karibu hose nashitse rero mbwiye mama cubahiro ica mbere na mbere reka ndagusaba imbabazi kandi ndagukorera akazi ariko simbona aho nohera kugira ngo ndabikubwire. Amahoro mbwira Suarez. Fois passé waraje kumbaza ko meze neza mugabo ndabwira ko ntameze neza nivyo sinari meze neza rero niyo mpamvu nari ndaguhamagaye kugira tubiganireko kuko urya musi ntitwabiganireko. Wumva wari wabwiye kuzombwira nari ntegereje ndabura mbwira rero. Urumva nibijanye na decision nafashe. Decision nyabaki? Y'umukunzi wanje. Murumva ndafise umuhungu nakunze. Urafise umuntu mukundana? Rero uwo muhungu igitangaje ni kimwe mfise ubwoba. Kasha umuravye nta muntu nzomubwira ngo avyemere. Icambere abavyeyi banje nzoca kubabwira ngo oya none uzomubona. Wewe uramukunda? Ndamukunda cane. Cane nawe wararavye neza urasanga ko nawe Hayiruma agukunda? Kurya uraba oho urukundo ni iki? Kaka ndazi ko urukundo rubaho nubwo benshi batemera ko rubaho ariko jewe ubwanje ndazi ko rubaho neza cyane. Sigura rubaho gute cyane gute? Kaka urukundo nta kintu ahubwo nuko umutima w'umuntu n'uwundi yiyumvanamo bagasenyera ku mugozi umwe kandi bagahurira ku ciyumviro kimwe. Ariko nibaze ko atari urukundo rushobora kubaho uko umutunzi yokunda umukene. Ibyo birashoboka kandi cyane rwose. Yego ivyo mbonesha amaso yanje ndabona ko ankunda mugo urazi ko umuntu ari munini ariko ndizera neza ko ankunda. None nimba gukunda nawe ukamukunda ikibazo ufise niki? Ofete ico no guhanura wewe ntiwiteho ku bantu canke ivyo bavuga abandi canke imiryango. Wewe urabe si Hayiruma umukunda uwo muhungu naho kaba gukunda je numva ivyo bintu ariho fondation ishingiye kuko urugo rugira babiri umugabo n'umugore
kandi si mama wawe azoza kugucagurira umuntu mwubakana, kuko abavyeyi bazobashigikira, kuko nabo niwahitamwo nabi ntaco bazoza kugufasha mu rugo rwawe. Wewe rero nimba umukunda nawe ukabona aragukunda, nihene muja inama mubishire hamwe muvugane, bisigaye abavyeyi uzoja umubwire uti uyu ni umutima wanje wahisemwo, kuko nutabigira gutyo ukavuga ngo bazogutwenga, uwo bazoguhitiramwo ni hamwe uzosanga murabanye ugaca usanga urugo mumaranye amezi 3 biranse, kuko wakoreye ku majambo y'abantu canke ku gitsure. Vyiza rero urukundo ruraganza muri vyose, iyo mukundana muraja inama mugasenyera ku mugozi umwe, ahandi ibindi vyose bica bigenda neza. Humura, nimba uzi ko agukunda nawe ukamukunda. Ndumva ndishise nabuze ico mfata, kuko iyo decision iragoye gufata. Humura, nimba uzi ko agukunda urya muhungu nawe ukamukunda, ega abavyeyi si bazobubakira, bazoshigikira mwebwe decision yanyu. Ndaguha akarorero, ntiwibuka wa mukobwa twagendana igihe yagira mariage akagenda ku muhungu abavyeyi bamushimiye? Urazi ko inyuma y'umwaka bari bavanye? Rero ntugire ikibazo, narinzi ngo ni n'ibindi. Jewe ugenda utekane, wo nimba mukundana bizogera kure, ibisigaye uzotubwira tuze dutambe urumperi iki tunywe fanta. Aho wari ufise ingorane z'ivyo? Nagira n'ibindi, je numva ari amahoro. Mama Shobahiro, nukuri urakoze cane, ndagushimiye rwose kuba wahevye umwanya wawe ukaza ukanyumviriza. Amashiraje ikintu catumye ndagutuma ko no basi wanashima hano ubwo ndashika mu rugo nawe nkiva ku kazi, ndagomba kumenya ikintu kimwe gusa, umbwire impamvu mwino minsi wahindutse. Ndagutelefona, telefone yawe karengana ariko ntiwitaba. Ubwo buzima ntabwo nari ndakumenyereyemo, nari menyereye umuntu tuyaga ibintu vyose vyubaka akazuza k'urukundo rwacu. Ndagusavye ntumpishe n'ikintu na kimwe, unyugurukire, kuko biriko birantera ikibazo kidasanzwe. Umbwire ufise ingorane yawe. Maze iminsi ngaha. Uramaze iminsi urwaye? Yego. Ubwa mbere kuko wambwira yuko urwaye, habaye ikibazo nyabaki kugira ntabimbwira? Sheri, ni indwara z'abakobwa, nawe ntabyo uzi ko ndwaye byo kwa muganga nahora ndakubwira. Ni birya bintu nyene by'abakobwa. Okay. Reka nizere ko umeze neza ariko. Meze neza. Wewe, ni sawa.
Mu kazi sawa. Ushima kagenze neza. Nukuri ntagiye kuryama. Arindira. Sisi umpaye kazi. Ansigiye impano nze kuyigura neza. Okay, uraza kuyimpa byose. Ahubwo tubwe umukozi akora ibintu mu modoka nzanye. Ese kubera iki Gakiza ariko yifata nk'uko? Aribaza ko amahirwe agiye atagaruka. Ariko imboga zibona abana koko. Mana, ndakwinginze amahirwe yo gukundana na Sahiri.